tugashima Imana idushikanye kuri uyu munsi wa Noel twese turi bazima. Sivyo none tutariko ibiganza dushimira Imana. Imana yakoze ni igitangaza, kuko aha ni igitangaza. Niwasubira gushika kwindi Noel kizoba ari igitangaza. None Imana yaratugiriye neza, yaratuzigamye, kandi Noel ni umunsi mwiza rwose, ni umunsi uhimbaye, ni umunsi isi yakiriye umuco. Nk'uko iyi korali heje kuririmba indirimbo nziza, umuco w'isi ni Yesu. Navuze rero hari indirimbo ngomba kuririmba ntayo muzi, mugo zinguriye ibitabo bose ndumva muyiririmba hano. Indirimbo ya 72 mubanze muyicishe mwe mwumva kuyivuga ko bijanye n'ijambo Imana yampaye tugomba gusangira. Amajambo avuga ngo twari twacokeye mu mwiza mwinshi, umuco w'isi ni Yesu. Yaka nk'izuba mu mitima yacu, umuco w'isi ni Yesu. Ijwi rivuga ngo twari twacokeye mu mwiza mwinshi, umuco w'isi ni Yesu. Yaka nk'izuba mu mitima yacu, umuco w'isi ni Yesu. Ingo wakiri uwo muco nawe, jeho nararonse uwo muco. Nari impumyi maze ndakizwa, umuco w'isi ni Yesu. Nta mwizuba muri twebwe abakristo, umuco w'isi ni Yesu. Tujanye na Yesu twogira umuco, umuco w'isi ni Yesu. Yemwe bapagani mwe mwazimiye, umuco w'isi ni Yesu. Ingomozwe n'amaraso mukire, umuco w'isi ni Yesu. Cakane iyo mwijuru ntazuba bagomba, umuco w'isi ni Yesu. Yesu niwe yaka kurusha izuba, umuco w'isi ni Chikabirizo. Ingo umuco nawe, jeho nararonse uwo muco. Nari impumyi maze ndakizwa, umuco w'isi ni Yesu. Haleluya. Mwaryohewe? Umuco w'isi ninde? None rero tugomba turaba amajambo y'Imana. Yesu niwe muco w'isi. Mbega umuco ni mwiza. Yesu niwe electricité. Kuko igisagara habuze umuco bica bigenda gute? Haba habi cyane. Umuco ni mwiza. Yesu ni umuco ngo yaka kurusha niki, kandi yakira hehe? Imitima yacu. Tugomba rero turabe amajambo y'Imana. Ingure Bibiliya zanyu, cete candiko wa Galatiya. Ko twamaze kumva byinshi, ariko tuhere muri ico cete, hanyuma turavugana
intumbero igihimba ca kane umurongo wa kane. Yesu agira neza, haleluya. Abagalatiya 4 umurongo wa 4 aravuga ngo maze igihe gikwiye gishitse Imana ituma umwana wayo yavyawe n'umugore kandi yavutse aganzwa n'ivyagezwe ngo acungure abaganzwa n'ivyagezwe biduheshe gucika abana bayo. Kandi kuko turi abana bayo Imana yatumye mpwemu w'umwana wayo mu mitima yacu ataka ati abadata. Nico gituma utakira umugurano ariko uri umwana wayo, kandi kuri umwana wayo uri umurarwa bihawe n'Imana. Yesu nashimwe. Aha twavuze ko ubutumwa mwamaze kubumara, ariko hano tuvuze ijambo rivuga ngo igihe kimeze gute? Gikwiye gishitse, ivyavugishijwe n'abavugishwa n'Imana byose birashika. Yesu ashimwe. Navuze ko ndirimba kandi murakunda kuririmba. Hari indirimbo kera twara turirimba turyohera cyane hageze kuri Noel ngo wandirimba ikigabure cyo n'ikikabiriza. Indirimbo ivuga ngo hari umuherezi yitwa Zakariya. Hari umuherezi yitwa Zakariya na Elizabeti umugore wiwe avyaye umuhungu bamwita Yohana, niwe yateguriye umukiza. Yohana yavuze ukuri kuko ivyo yavuze byose vyashitse mu gihe cavyo. Umukiza Yesu yaravutse. Nzi ko muyizi nayo muzi. Iyo ari indirimbo kera twaririmba tukayishira mu majwi. Yohana yavuze ukuri, yavuze ukuri kuko ivyo yavuze byose vyashitse mu gihe cavyo. Umukiza Yesu yaravutse. Narinzi ko muyizi. Haleluya. Yohana yavuze ukuri. Yesu ashimwe. Kuko ivyo yavuze byose vyashitse mu gihe cavyo. Umukiza Yesu yaravutse. Amen. Yesaya yavuze ukuri kuko ivyo yavuze byose vyashitse mu gihe cavyo. Yesu ashimwe. Yoweli yavuze ukuri, Mika yavuze ukuri, Maraki yavuze ukuri, Dawidi n'abandi bahanuzi benshi barahanuye kuvyo kuvuka kwa Yesu. Bavuze ukuri harahera imyaka myinshi, imyaka amajana. Yesaya agasemerera akabivuga ari muri mpwemu, akavuga ngo raba inkumi izosama inda ivyara umwana w'umuhungu. Abantu ntibavyumva, inkumi isama inda. None siko vyagenze. Inda yande yampwemuye avyara umukiza. Yesu ashimwe. Bamaraki baramubona bakavuga ngo ni kinyenyeri cyo mu gaturuturu. Bamika ngo ni kinyenyeri, ngo ninde umuhangara n'umuco. Yesu ashimwe. Ba Dawidi baramuhanuye, Yohana yavuze ukuri. Haleluya. Yohana yabaye nawe umuhanuzi wa nyuma, kandi bavuga yuko Yohana yagiye kuba umuhanuzi wa nyuma guhari haheze imyaka myinshi atabahanuzi buvugwa mu isi. Abo bahanuzi baravuga imyaka myinshi irahera, hanyuma haba agacerere ku buryo abantu bibaza bati
bya bintu byaraheze. Ariko ngo haheze nk'imyaka 400 haseruka Yohana umubatirizi asemerera mu bugaragwa. Kandi uwo Yohana murazi ko se warinde Zakariya nande na nyina Elizabeti. Kandi uwo Yohana yavutse mu bitangaza vy'Imana. Murazi ngene Zakariya yari ingumba na Elizabeti. Ariko ngo hageze igihe Imana irabimubwira ariko arahereza mu ihema. Amen. Umumarayika aramuyereka aramubwira ati ntaco utinya Zakariya, kuko ivyo wasavye vyumviswe. Yesu ashimwe. Haleluya. Hanyuma Zakariya babonye ibitangaza ntitwoza kuvyaza Zakariya na Elizabeti, baravyara umwana w'umuhungu. Uyo mwana yari yahanuwe, uwo rero niwe yacaba umuhanuzi wa nyuma. Yesu ashimwe. W'inyuma y'imyaka nk'400 atabahanuzi buvugwa, aragacerere nawe arasemerera atangura kuvuga ivya Yesu. Yesu ashimwe. Reka dusome hariya mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana yimba ca mbere ku murongo wa 4. Turabe ingene Yohana yabivuze, tuje tugaruka nagomba kuvuga intumbero yacu umunsi. Ndabwira intumbero simpamve nibagira intumbero yacu tugomba kuvugana ni ijambo rivuga ngo Yesu yaje gukura abantu mu mwijima. Yesu camuzanye mu vyamuzanye yaje gukura abantu mu mwijima canke mu mwiza barimo. Yesu ashimwe. Kandi Yesu ni umuco, turabivuganako. Turiko turahimbaza Noel. Kandi Noel iraryoshe, sivyo none? Nimona hose ingene hasa, nimona ingene munezerewe. Kandi Noel iraryoshe, aho uyu munsi ibipfa birapfa. None ko tuhava dutaha tukaja kurya no kunywa abana bakanezerwa, ariko tumenye icatumye isi yagira ubwo buntu ikakira Yesu. Nuko Yesu yaje mw'isi gukura abantu mu mwijima. Abantu bari mu mwijima, kandi uwo mwijima turaja kuwuvuga. Yesu rero abona ko akwiye kuza kubakura muri uwo mwijima. Nico gituma twaririmbye cyane tuvuga ngo Yesu ni umuco, yaka nk'izuba mu mitima yacu. Yesu ashimwe. Yesu si umuco. Amen. Yesu ni umuco. Yohana 1 ku murongo wa 4 dusome. Turabe ingene Yohana yaje wa muhanuzi, ingene yatangiye kuvuga. Mwahabonye haravuga ngo muri we harimo ubugingo. Mwahabonye murinde, uwo ni Yohana yabivuze. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umuco w'abantu. Uwo muco wakira mu mwiza, ariko umwiza ntiwawakiriye. Haje umuntu atumwe n'Imana, izina ryiwe ni Yohana. Uwo yazanwe no kuba igishinga ntahe, ngo ashingire intahe umuco, kugira ngo bose bizere kubwiwe. Uwo ni Yohana. Uwo si we muco, ariko kwari ugushingira intahe umuco. Yohana se yari umuco, ariko arashingira umuco wagomba kuza. Uwo muco nawe ni Yesu. Yesu ashimwe. Umuco w'isi ninde? Yaka gute? Nk'izuba mu mitima yacu. Haleluya. Uwo si we ku murongo w'8. Uwo si we wa muco, ariko kwari ugushingira intahe umuco. Umuco w'ukuri wakira umuntu wese wari kuraza muri iyi si. Yohana niwe yabaye integuza, yari karabwira abantu umuco w'ukuri wakira umuntu wese kugomba kuza mu isi. Kandi kuri wa munsi wa Noel Yesu yavuka, uyo muco warushitse mu isi. Haleluya. Kandi uwo muco ni Yesu Kristo. Ku murongo wa 10, yari mu isi
kandi isi yaremwe nawe, ariko isi ntiyamumenya. Yaje mu vyiwe, ariko abiwe ntibamwakiriye, ariko bamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe. Yesu nahabwa icubahiro. Yesu ahabwa iki? Yesu ahabwa icubahiro. Yesu twumvise ko ari we muco wakira abantu bose, kandi uwo muco Yohana yarawushingiye intahe ko wamaze gushika mw'isi. None uwo muco ni Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo isi ari mu mwijima. Reka dusome Matayo 4 ku murongo wa 16. Turabe ico havuga. Haravuga ngo abantu bari bicaye mu mwiza babonye umuco mwinshi, kandi abari bicaye mu gihugu c'urupfu no mu gitutu carwo umuco urasiye kuri bo. Yesu ashimwe. Kandi usomye hariya covugishwa n'Imana Yesaya, usomye muri ca gice c'icenda hamwe yavuga ngo duhawe umwana w'umuhungu, hariya uzosangaho na Yesaya yari yaravugishijwe kuri uyo muco uko nyene ko Yesu niyaza azosanga abantu bicaye mu mwiza, akabakura muri uwo mwiza bakabona umuco, kandi azosanga abantu bicaye mu gihugu c'igitutu c'urupfu k'umuco uzobarasira bagahumuka. Imana ihabwa icubahiro. Imana ihabwa icubahiro. Ngo abantu bari bicaye mu mwiza babonye umuco mwinshi. Hano nagomba kuvuga umwiza Yesu Kristo yaje kudukuramwo. Mbega uyu mwiza, umwiza ni ukuvuga ngo ni ivyaha. Muravyumva? Ni ivyaha. Umuco nawe ni Yesu, kandi umuco n'agakiza. Kandi iyo abantu bari mu mwiza baba bameze nk'abapfuye, baba bari mu gitutu c'urupfu. Yesu adufashe twibaze kuri uwo mwiza. Yesu Kristo yaje gukura mu bantu umwijima. Kuba mu mwijima, dushima Imana ko twaronse umuco. Kuba mu mwijima, harya abantu bari mu vyaha gushika n'uyu munsi baracari mu mwijima. Kuba mu busambanyi, abantu bari mu busambanyi bari mu mwijima. Muravyumva? Abantu bari mu kaboregwe bari mu mwijima. Abantu bakiraguza bari mu mwijima. Abantu bakibandwa bari mu mwijima. Abantu baharika bari mu mwijima. Turajana bari mu mwijima, kandi Yesu yaje mw'isi ngo abantu bari mu mwijima ukomeye niwo barimo. Yesu yemera kwambara umuntu umubiri, uwo jambo yihaye umubiri ngo abana natwe kugira ngo aze gukura abantu mu mwijima. Emwe isi yari igowe, kandi n'ubu hari abantu bakigowe. Isi yari igowe, iri mu mwijima. Satani yari yifatiye abantu bose. Satani yari yarababoshe abashira mw'ibohero ry'ivyaha, kandi nta n'ukuntu umuntu yoshoboye kwigobotora ngo abivemwo. Ntivyokunda. Nico catumye Yesu Kristo yemera kuva mw'ijuru, agasiga ubwiza bwiwe, akakira ishusho y'umugurano, akemera gusa n'umuntu kugira ngo aze akura abantu mu mwijima. Abantu bari bagowe. Mwabonye rya jambo hariya duhereye ku 15 yamwe twasoma 14 ku murongo wa gimba ca 4 muri Matayo, duhereye ku 15 dusuye mu iryo jambo negereye ku 16. Haravuga ngo igihugu ca Zebuloni n'igihugu ca Naftali aherekeye ku kiyaga hakurya ya Yorodani i Galilaya h'abanyabyaha, abantu ngo bari bicaye hehe? Mu mwiza. Abo babuze kwa nyamahanga. Abanyamahanga bobo aribo batwebwe abantu dutanduruka kuri Aburahamu, twari mu mwiza mwinshi cyane. Twari mu mwiza, ariko ngo twarabonye umuco mwinshi. Kandi abari bicaye mu gihugu c'urupfu no mu gitutu carwo umuco
urasiye kuri bo. Imana ishimwe. Umuco waraturasiye. Abantu bari bagowe, nta kindi cyabaganza, Satani yari yarabafashe, bari mu mwiza gusa, hanyuma Yesu araza akura abantu mu mwijima. Yesu ashimwe. Akura abantu mu vyaha. Turashima Imana ko tutakiri mu mwijima. Mbega yumvire ku mwiza. Mbega ni bangahe bari muri uwo mwiza uyu munsi babonye umuco? Ni bangahe? Haleluya. Niyo niyumviye kuri ibyo bintu, ndiyumvira nkagera kure, kuko twarigeze kwa tuvuga ubutumwa ahantu hari mu mwiza. Hariho igice kimwe abo bantu bari baraboshwe n'ibintu bikomeye, bari baraboshwe n'akaboregwe, kwari ukuboregwa gusa, bari baraboshwe n'ubusambanyi. Kandi murazi aho ububoregwe buri n'ibindi byo biriganza, siko none? Bari baraboshwe n'ivyaha, bari baraboshwe no kuraguza, bari baraboshwe n'abapfumu, bari baragwa abadayimoni bantu benshi, bari bagowe bimwe bikomeye, bari baraboshwe n'ibintu vyitwa guharika. Ndazi turiko turavuga ubutumwa muri ivyo bice, twagenda gukura ibigirwamana mu mihana. Abantu bitwa abakomite niko bitwa, mwebwe nga mwita protokolo mwebwe nga ino kubera umuco washitse muraryohewe, kuko igikorwa canyu no kwicarika abantu mugaprotokora, sivyo? Protokolo ke mugaprotokora abantu bambaye amakaruvati n'amakositime. Urumva aho hantu nkamwe wa protokolo, igikorwa canyu kuja kwikorera ibigirwamana. Ivyo bita ibigirwamana, ibimazi biki, ingeyo, intenderi, inkutu. Mukaba nivyo mwirwa umuntu abohotse gikaba igitangaza, tugaca tugenda kuwe ntiyakorako. Oya ntiyakorako, ati ibi ndabikoze ko nocamva. Mugabo twe tukagenda tukabikurayo, tukavyikorera abajenama. Protokolo washobora kuvyikorera, hanyuma tukaza tugaturira ku rusengero. Kandi abantu ganubu baracari mu mwiza. Hari ahantu bakiri mu mwiza, abarozi. Hari ahantu baroga, uroyeyo bagupimisha uburozi, bakagupima kuri umukiriza. Abone ntibakiri mu mwiza. Ukagenda kuvuga ubutumwa wambaye kositime n'ikaruvati, gushikeho kavuga ubutumwa, abandi bariko baragira amangetengete yari akagupimisha uburozi. Turabe kurya kabisa, dupingane. Imwe vyo muri Egiputa hariya hamwe Mose yajana inkoni, Imana ikavuga ati tereye hasi igahinduka inzoka. Farawo nawe ati naje ndabafise abarozi, naje ivyo bobishobora. Kubita iyo ya nkoni ya Farawo nece hinduka inzoka. Muko ya nkoni ya Mose ngwiciragira gute? Irahindukira, irabufata bwabuyoka bwose, irabumiragura, cyongera hagarago. Hari ububasha usumba ubundi. Yesu ashimwe. Irabumiragura. Abo n'abantu bakiri mu mwijima, Yesu adufashe. Isi rero yari mu mwiza ukomeye. Iyo Yesu ataza ngo avukira muri iyi si, abize intumbero yo gucungura isi no gupfira abanyabyaha, iyi si ntibimeze uko. Nico tuba twe gushima Yesu. Nk'ubu umeze uko. Irya jambo ry'Imana rivuga ngo yaje mu biwe, yaje mw'isi, isi yaremwe nawe ariko ntibamumenya. Aza mu biwe ariko ntibamwakiriye. Baravuga yuko isi burya yaragira ubuntu bukomeye. Cyane twavuga tuti isi yagira ubuntu bukomeye rwose kubona Yesu yemera kuva mu ijuru. Icamukuye mu ijuru ikintu gikomeye. Rero kubera ko isi itacimwakira ngo ntiyamumenye, aza mu bantu biwe ntibamuye ngo bamwakire. Hajya rero ngo isi niho yahombeye. Iyo bamwakira, bakamwakira, bakamumenya, abantu bakamwakira, isi tuba tubereye muri paradisi.
ariko ntibamumenye, mugabo bamwakiriye turahiriye. Haleluya! Abamwakiriye twebwe turahiriwe. Jambo ry'Imana rivuga ngo abamwakiriye bose yabahaye iki? Ububasha bw'iki? Bwo gucika abana b'Imana. Haleluya! Yaduhaye ububasha, turabohoka, turava mu byaha, turakizwa. Amena. Tubona umuco, Yesu aratumurikira. Uyu munsi icyaha urazi ko ari icyaha ugenda mu muco. Amen, amen, amen. Kandi Yesu aranaduha n'ububasha, aduha n'inkomezi zo kubohoka, ku buryo wumva widegembya, ku buryo wumva utakira umugurano. Haleluya! Kuvuga ngo ubu Yesu ataye kwitegembya. Haleluya! Nitukira abagurano cyangwa nitukira abaja bicaha, hari ibyo Yesu yakubohoye ko urabohoka. Uyu munsi urumva ko witegembya. Tindacuna. Amen. Uritegembya, yarakubohoye, yaragukuye mu mwiza, yagukuye muri wa mwijima, ntukiri umuja w'icaha. Bibiliya iravuga ngo umuntu akora icaha ngo ni iki? Ni umuja wacu. Ariko twebwe yaratubohoye, yarakubohoye, ntukiri umuja w'icaha, uritegembya. Umunsi umva uracuna kandi waratsindanishirijwe. Yesu ashimwe. Kubwa Yesu Kristo yavutse akaza gukura abantu mu mwijima. Yesu adufashe. Yakuye abantu mu mwijima, yakuye abantu mu vyaha, yarakubohoye kuri vya bindi byari vyarakuboshe. Nico gituma Yesu tumukunda, nico gituma Yesu tumushima, nico gituma Yesu tumukorera, nico gituma Yesu tumubatseko, kandi ko ariwe twubatseko. Jambo ry'Imana riravuga ngo nta nico ushobora kutunyiganyiza no kunyiganyiza ishengero yacunguye. Ishengero yaje gucungura, ngo naho amarembo y'ikuzimu yoduga kaduga kurigwanya, ngo ntiyogirane, ntiyorishobora. Yesu ashimwe. Nico gituma ishengero nigitangaza. Abo Yesu yakuye mu mwijima baramukunda. Amen. Baramukorera. Abo Yesu yakuye mu mwijima. Nama ndaba abantu, umuntu araza akaza kwiga igice, hari umunyagice, hari umunyavyaha, akatura ivyaha, tukamwigisha, tukamwereka inzira, umuntu ukazona yakijijwe. Amena. Avuye hehe? Mu mwijima. Umuco ugizene uramurasiye, kazona umuntu yakijijwe, kazona umuntu abaye umukozi w'Imana, kazona umuntu abaye umuririmbyi, kazona umuntu ahawe mpemu yera, kazona umuntu arakomeye. Wewe wamwigishije, umaze kumwereka uwo muco, ari abantu baca bagira intege nke. Naho yoba jewe narakwigishije ukabona ndi umunyantege, ntusubira kunkurikira, uca uvuga ati pfa, ugire wipfa. Haleluya! Pfa wipfa. Wamaze kubona uwo muco ukabohoka, nta muntu agusubiza inyuma. Siko none? Nta muntu agusubiza hariya. Yaramaze kugirana, kubona umuco, yarahumutse. Yesu ashimwe. Yarabonye Yesu. Nico gituma rero shengero ry'Imana ryakomeye. Haleluya! Rimeze gute? Rirakomeye. Nico gituma rikorera Imana, nico gituma rikora ibi byose mubona, nico gituma mubona ryama rinezerewe, nico gituma ritarambirwa, nico gituma rifise mpemu yera, rifise umuco wamurimurikira. Yesu ashimwe. Haleluya! Twabonye rya jambo ry'Imana hariya mu Bagalatiya, hariya twasomye rya jambo ry'Imana. Narisomye gose, ndarimeditako, sanga ni jambo ryiza, ndanezererwa, ndaja muri mpemu yera, mbonye iki gikorwa
Yesu Kristo yadukoreye. Hahandi mu Galatiya 4 ku murongo wa 4, reka dusabe wabonye aza dufasha bagutse ngaha 4:4 ayi Galatiya hari icyo ndahavuga. Soma. Maze igihe gikwiye gishitse, Imana ituma umwana wayo yavyawe n'umugore kandi yavutse aganzwa n'ivyagezwe, ngo acungure abaganzwa n'ivyagezwe, biduheshe gucika abana bayo. Kandi nk'uko muri abana bayo, Imana yatumye mpwemu w'umwana wayo mu mitima yacu, ataka ati Abba Data. Nico gituma utakiri umushumba, ariko uri umwana wayo, kandi kuri umwana wayo uri umuragwa ubihawe n'Imana. Amen. Haleluya. Yesu Kristo amaze kuza, igihe gikwiye gishitse, araducungura. Hanyuma rero turacungurwa, tuca duhinduka abana b'Imana. Yesu ashimwe. Kandi ari ku murongo wa 6 havuze ngo kandi ko turi abana bayo. Imana yacikora iki? Yatumye mpemu umwana wayo hehe mu mitima yacu, yamagira gute? Yamataka adutakisha ngo Abba Data. Haleluya. Uwo mpemu yera rero niwe twaciye duhabwa, acara dukomeza mu mitima yacu y'amataka, afitanye imigenderanire n'Imana, avuga ngo Abba Data, nukuvuga ngo Imana iri muri twebwe. Yesu ashimwe. Uyo mpemu yera niwe aca dukomeza ishengero ry'Imana. Uyo mpemu yera niwe aca tugendesha ijambo ry'Imana. Riravuga ngo nuko mugire gute? Mugendeshwe nande? Na mpemu yera niwe mutazoshitsa ivyo akameremere kanyu kifuza. Twaciye duhabwa mpemu, kandi ngo twahawe mpemu, ngo nico gituma tutakira abagurano, ariko turi abana bayo. Kandi ngo turi abana bayo, ngo turabaki, turabaragwa. Abaragwa biki? Ubugingo budashira. Imana ishimwe. Yesu yarakoze. None rero cari iki twagomba kwibukanya? Nagomba ntere ndangiza. Yesu rero uyu muco ahashitse, ivyaha birahunga, siko none? Amen. Haleluya. Yesu ahashitse, ivyaha birahunga. Birahunga. Ivyo ntibabikibazwaho. Nta busambanyi wabukiriho, nta macakubiri, nta guharika, nta kuraguza, nta kubandwa, ntaki. Nagomba mvuge nti nimba uyu munsi ukiganzwa n'ivyo, umuco nturakurasira. Oya, hari ikikuganza, uracara umuja w'ico. Ariko uyu munsi ico twirata, umusavyi w'Imana Petero aravuga hariya muri kiriya gitabo ca Petero ca mbere 2 ku murongo w'9, yavuze amajambo, yavuze ngo kera ngo ntaki, kera nta bantu twarimo. Yumvire nawe, kera nta bantu twarimo. Dusomeremo Cyenze ca mbere ca Petero 2:9, adusomera shikajya hepfo twari mu majambo, kera nta bantu twarimo. Kera turasoma mu izina rya Yesu. Cyenze ca mbere ca Petero 2:9, ivyihanga ryera. Ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe, muri abami n'abaherezi, muri hanga ryera, abantu bashiriweho kuba inyegu yiharije, kugira ngo mukwize ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwijima, ikabashitsa mu muco wayo utangaje. Kera nta bantu mwarimwo, ariko noneho muri abantu b'Imana. Kera ntimwari bwagirirwe imbabazi, ariko noneho mwarazigiriwe. Abo nkunda, ndabinginga ngo muri nyambukira n'ingenzi mwirinde ivyipfuzo by'umubiri bigwanya ubugingo, mugira ingeso nziza mu mahanga, kugira ngo no kubyo bavuga ko nabi nk'inkozi z'ibibi, ibikorwa byanyu vyiza babone bizotume bahimbaza Imana ku munsi bagendeye. Amen. Twahamagawe kubabera. Nuko rero mukenyere mu mitima yanyu, mwirinde ibiboreza, mwizigire rwose ubuntu muzozanirwa mu kuzohishurwa kwa Yesu Kristo. Mumere nk'abana bagamburuka, ntimwishushanywe
n'ukwifuza kwanyu kwa kera ko mu gihe cyo kutamenya kwanyu, ariko nk'uko iyo abahamagaye ari yera, namwe bariko mubabera mu ngeso zanyu zose, kuko byanditswe ngo mubabera kuko nanje nduwera. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Yesu nashimwe. Tariki ibiganza dushimira Imana. Hano uyu musavye Imana Petero yavuze ibintu bikomeye, aravuga ngo tweho ubu ko twamaze kuba mu muco w'Imana, ubu tumeze gute? Dukoranije kubiki? Abami n'abaherezi turiki, turi hanga ryera, abantu bashiriweho kuba inyego y'Imana ngo dukwize ishimwe yaduhamagaye. Yesu nashimwe. Ngo kera, aravuga ngo kera, wibutse kera, ngo kera nta bantu twarimo, ariko uyu munsi tumeze gute? Dushima Imana. Ibaze kera uko wari ubu, none biriya vya kera hari uwo bisubiramwo? Iyo uvyiyumviriye arahunamaramara, mugabo dushima Imana kuko watsindanishirijwe. Ngo kera nta bantu twarimo, ariko uyu munsi turi abantu b'Imana. Amen. Turi abana b'Imana. Kera ntitwari bwagirirwa imbabazi, ariko uyu munsi bimeze gute? Twarababariwe. Haleluya. Hari abantu numvise bakoresha ikirundi hariya ca ruguru bavuga ngo twarababariwe. Twarababariwe. Oh, kubabarirwa. Yesu ashimwe. Twarababariwe, twarababariwe. Ntitwari bwagirirwa imbabazi, ariko uyu munsi twarababariwe. Iyo ugenda wumva ko wababariwe, mbega wumva ugenda umeze gute? None rero bene data, ngo ko bimeze gutyo, ngo abo nkunda ndabinginga ko muri nyambukira n'ingenzi mw'isi, mwirinde iki? Mwirinde ibyifuzo by'umubiri bigwanya ubugingo. Amen. Mwirinde. Ubu igisigaye twebwe n'ukugira hane, n'ukwirinda, tukizigamira muri ubu buntu bw'Imana, tukizigamira mu aka gakiza kabonetse muri Yesu Kristo. Yesu ashimwe. Hanyuma rero hariya havuze ngo nukora mukenyere mu mitima, mwirinde ibiboreza, mwizigire rwose ubuntu muzozanirwa mu guhishurwa kwa Yesu Kristo. Mumere nk'abana bagamburuka, nimwishushanye no kwifuza kwanyu kwa kera, ko mu gihe cyo kutamenya kwanyu, ariko nk'uko Imana yabahamagaye ari yera, namwe mumere gute? Mubabera hehe? Mu ngeso zanyu zose, mubabera nk'uko Imana ari yera. Amen. Rero tugeze kuri Noel, ngoma ndangize, turageze kuri Noel. Nibutsa akaririmbo babaririmbye barabaririmba, kari hariya mu gitabo, iki gitabo. None amahwa n'ibitovu mugire nimubirandure, siko? None amahwa n'ibitovu nimubirandure, ibyaha n'ibicumuro byashishikaye kumera mu mitima y'abantu, byabazaniye umuvumo. None Yesu yazanywe no kubakiza. Yesu ashimwe. Uyu muririmbyi arimbye neza ngo none amahwa n'ibitovu nimubirandure, ngo byashishikaye kumera mu mitima y'abantu. Murumva ngo biragira gute? Ngo birashishikara. Ariko ko twashize kuri umunsi mukuru wa Noel, ibyo nyene ko turimo turahimbaza twibuka igikorwa Yesu yakoze, ibyo byasubiye kumera. Nimubirandure. Yesu ashimwe. Kuri uyu munsi ubirandure, urandure ibyo Satani yongeye guteragira muri wewe, bimeze nk'amahwa, bimeze nk'ibitovu, binyoha agakiza, binyoha mpwemu yera. Birandure, birandure. Muri iyi minsi hari ibintu byongera kumera. Iyi minsi abantu bariko barasubira inyuma,
bagasubira mu byo bari barihanye. Hari ibiko birasubira kumera birandura. Yesu ashimwe. Murabera mu ngeso zanyu, umuntu wese yeshere ku munzane, urabe ko ukinezereza Imana, ko Imana uyinezereza mu ngeso zawe, mu bikorwa byawe, mu mvugo zawe. Ibimeze nk'amawa n'ibitovu birandugwe, hanyuma duhimbaze Noweli twese twuba dushima Imana. Ni uwo mwami Yesu Kristo yogaruka kuvukira mu mitima yacu. Haleluya. Dukaneze, tukaronka inkomezi zo kubandanya urugendo, hama dukitega Musa azogaruka, ukitega umunsi wo gutaha akazogusanganira hariya mu ijuru. Imana nibahezagire. Twuname imbere y'Imana, twuname imbere y'Imana n'amajambo y'Imana. Amahwa n'ibitovu kuri uyu munsi birandurwe, ibyaha n'ibicumuro byasubiye kumera birandurwe. Muririmbyi aravuga ngo urazirikanye mwami Yesu, ingeso wamubi yanyanduje zigomba kuvyuka, zirandura zihonye, name niganzirwa n'ivyawe. Yesu ashimwe. Ese kuri uyu munsi wa Noweli icomba uyu munsi ivyasubiriye kumera, ivyasubiye kuvyuka bikarandurwa, niyo yoba ibaye Noweli nziza. Pana kuyirimba ku munwa gusa ngo Noweli nziza, Noweli nziza. Noweli nziza mu mitima yanyu, Noweli nziza mu bugingo bwawe. Yesu asubire kuvukira mu mutima wawe. Turaguhaye kaze.